akenshi hari igihe twibaza ko Imana zo kwishura amasengesho yacu ry'imitwaro twanditse ibintu twasengeye tukama twiteza inyishu kuri bijya twaravyanditse n'ahantu turindiriye ko tuvivura. Mugabo ijambo ry'Imana mu Efeso 3:20 havuga ngo nuko ushobora gukora ibirengeye cane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira vyose. Ibyo twiyumvira vyose ntidukunda kubihagarara, ko dukunda guhagarara ku byo dusaba kuko umenga twasavye ica yishura. Mugabo ngo n'ibyo twiyumvira vyose nk'uko ubushobozi bwabo dukoreramo buri, nico gituma tudakwiye kunegligera na gatoya ibintu twiyumvira, kuko Imana burya irashoboye kubikora vyose. Ijambo ry'Imana rivuga Abifilipi 4:8 hacavuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibigororotse byose, ibitanduye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, aba ari byo mwiyumvira. Bisigura ngo ibintu twiyumvira ntibikwiye kuba ibintu ibyo ari byo byose. Hari ibintu kanaka dukwiye kwiyumvira kuko Imana irashoboye kubishitsa, Imana irashoboye kubikora, nubwo utoba urabisengera wavyiyumviriye ijambo ry'Imana bivuga ngo Imana irashoboye